Jeni bazangize commentaire kuvyo mbona ntaco vyo bitwaye kubera ko izo wangize commentaire kuvyo mbona yani baza kuri Star TV ko ya nimwe mu ndirimbo navuga yuko ziheruka kujagaragara ngira ngire ico mvuze kuri no ndirimbo. So ni indirimbo Legend Remix, indirimbo ya LinoG kuva mu Kayanza. Novuga yuko yakoze remix ari kumwe n'abantu bagabo Bface on the floor, L Pro, L Pistola ndetse na DJ Phil Bite na Dramati Baby Killer ari ngaho onye. Ni indirimbo Legend Remix iheruka kujagaragara neza na neza, akaba ari indirimbo novuga imeze neza cyane. Indirimbo yakozwe na John Lad, umwe mu bantu basanga bakora video nziza cyane zitagasi ziba zihenze na creation nziza cyane. Ino ndirimbo ni indirimbo novuga yuko yabwije abantu benshi cyane, ni indirimbo abantu benshi bariko bayivuga ko ibitandukanye. So nanje reka mvuge none inanze comment nanje cyane nkagira kantu kakadepa gato hari cyo biba bitwaye se umwuga nkora urabinyemerera. Yes, ugaragaje kuraba for the first time cyangwa firstly nibaza ko uwo bita DJ Phil Bite niwe yagerageje kugira ica indirimbo ni wasa n'uwayitanguye. DJ Phil Bite novuga ko indirimbo yabikoze neza cyane. Phil Bite ukuntu yaje yabikoze neza bien sana. Uze kuyumviriza indirimbo nimba utarayumviriza. Yes, call me Mr. Recorder, Mr. Meet Boy the Ship. I'm here for this time. So garagaje kuraba handitse ko amategeko yaba Legends. So amategeko yaba Legends nta Legends isemba abana arira mu shashimombo. Yes, of course. Na Legend ajya kamwe kabisa atereta umwana muri Legend arateretwa rero ataha muri inde ataha muri bitaza kusoma mu nyuma. Ugaragaje kuri Phil Bite kuntu yaactinze fresh, yagaragaje kuri guhamagara Bface on the floor, Dramati, L Pro ariwe L Pistola arabahamagara abicarika hasi kugira basomera iki amategeko. N'amategeko ugaragaje kuraba ata muri weekend itegeko rya gatanu rivuga ati nta Legend ata muri weekend. Bisigura yuko Legend gutaha muri weekend ntigishoboka. Weekend abariko yirira ubuzima agikirora ameze fresh. Itegeko rya mbere nta Legend isemba abana, umwana guhejura mureka kagenda ukarondera abandi cyangwa abandi se bakakurondera. Itegeko rya kabiri rivuga ati arira mu isashimombo. Bisigura yuko ibyo batubwira gukoresha prudence no uri muri Legend no koresha, ariko shana mutazokora bino bintu kazi kanyu muzoba mupfuye. Itegeko rya gatatu riravuga ati ajya kamwe bifo ajye tubiri dutatu ahaya ngo nuduki. Abantu kurikirana Star TV muraza kumbwira utwari two ututurancanze. Nta Legend ateretse umwana ntudateretse umwana utari kurateretse umwana vyogenda gute? Umwana aca yizana. Aba Legend nuko mufise amategeko ameze ukuntu. Ata muri weekend ni kuryoherwa akamara vendredi samedi dimanche irarira mu kabara kubitugwagwa si byose. Okay, turabandanya rero nino ndirimbo. Ni indirimbo Legends, indirimbo novuga yuko yaje hari indirimbo novuga indirimbo OG ni indirimbo novuga yuko yavugije abantu benshi batandukanye. Ni indirimbo yatumye LinoG bamumenye. LinoG kuva mu Kayanza bamenye ko ari umwana afise impano. LinoG bamumenye ko afise izindi ndirimbo nyinshi yakoze ariko abantu batari baza kumumenya kwera ino ndirimbo Legend. Ni indirimbo garagaje kumva irimo lyrics atandukanye. Umwe wese yagiye arasohora, umwe wese yagiye arazana lyrics ziwiwe, umwe wese yagiye aririmba ivyiwiwe kubera ko nta Legend yoririmba ibisa n'ivyuwundi. Ni Legend canke ni LinoG akunze kuyita Shinji Kagawa ndetse na Dramati yarabivuze. Shinji Kagawa hari abantu badashobora kuba batamuzi, hari n'abantu bavuga Shinji Kagawa batazi Shinji Kagawa ninde. Kuba yita Shinji Kagawa ni nkuko twamatwi yumvise abandi biyita ba Chris Brown bande, nkuko shora kwita Starboy ariko Jendi Starboy the Ship murazi ko ari ntama. Jendi tekereje murabizi. Shinji Kagawa rero ninde? Je Shinji Kagawa ko ndamuzi ni umujapone asangwa avukana bita Kobe.
hari na ekipe yitwa Vissel Kobe ngaho muri Japan. Shinji Kagawa afite imyaka 34 akaba yavukiye ahantu bita Kobe. Ndamwibuka akina muri Manchester United hari muri 2012-2014. Shinji Kagawa yakina muri Manchester United aho yaravuye muri Borussia Dortmund ngaho mu Budagi, ndibuka ni mu 2010-2012 guco. Isigura ko yamaze imyaka 2 akina muri Borussia Dortmund, aza kuza muri 2012 na 2014 muri Manchester United. Bisigura ko numwe mu bakinyi novuga yuko bakinye umupira mwiza cyane ku mugabane wa Burayi, ariko yaje kuva muri Manchester United aza gusubira muri Borussia Dortmund kubera ko muri Manchester United ikibanza cyaramugoye kuronka nk'umutikirere kubera ko yaratanguzwe no munsi ejo ntatanguzwe. 2014-2019 yasubiye muri Borussia Dortmund ngaho mu Budagi, ni mu gihe yaravuye muri Manchester United ngaho mu Bwongereza arasubira mu Budagi, yarakinye za Besiktas, arakinye za Real Zaragoza ngaho muri Espagne, PAOK, Salonique. Ayo ni migwi yagiye aracamwo. Uno musaka bafite imyaka 34, bisigura yuko yari mu milieu offensive cyo byumva neza na neza. Uwo numwe yakinisha ukuguru kw'iburyo ndamwibuka, twaramubonye muri za Champions League. Rero igituma rero yiyita Shinji Kagawa, sinzi ko yakunda no mukinyi Shinji Kagawa, nibaza ko umunsi mwe tuzobimubaza. Okay, indirimbo regarageje kuraba benshi baragiye baravuga byinshi bitandukanye, baravuga ati Bifese ngo Ferrari ni kuno, ariko neza na neza je indirimbo ukuntu nayibonye ndafise uruhusha rwo gutanga comment mu ndirimbo yare yose yasohotse. Ndafise kuvuga ati indirimbo imeze kunuko, ugaragaje kuraba Dramati na Feelbite. Je novuga ko nabahaye 8 ku 10, babikoze neza cyane. Dramati na Feelbite, DJ Feelbite yabikoze neza cyane. Indirimbo nukuri ayiha intro nziza cyane imeze fresh. Feelbite ni mu baririmbyi novuga cyane mu ba DJ dufise mu Burundi, ni wa mbere ashobora gukora intro ya ebana yakaga imeze neza cyane. Tumaze kumubona mu ndirimbo nyinshi, ari kumwe n'abaririmbyi batandukanye, ari kumwe n'aba Akes, ari kumwe n'aba Fabilove, ari kumwe n'abandi baririmbyi benshi batandukanye. So yagiye arabikora neza cyane DJ Feelbite. Okay, numwe mu ba DJ rero abishoboye kuruta abandi ba DJ dufisana mu Burundi. Ntuzane ba DJ Zenobino, urabizi ibyo bakora noneho nibiyashu nibisanga. Feelbite respect bro, Dramatima bro respect, Baby Killer nawe wabikoze neza cyane. Uwundi muririmbyi novuga yuko yagerageje LinoG, wewe ni OG muramuzi, ni ndirimbo niyiwiwe kandi icyo gitero uko kuntu cyo citabirizo ciyo kimeze ni OG, ni fresh, wewe ni OG. Ariko Dramati na DJ Feelbite namwe mwakoze byiza cyane. Abandi baririmbyi nabo mu manota ameze gute nabo mbambona umenga byari ntago byari byadanje, ariko ni indirimbo ugaragaje kuraba indirimbo nta kibaye. Ariko in town ntiriko turayumva waje bamwe bariko bavuga ati indirimbo mwarayitobanza, abantu mwakoze remix. None abantu muriko muradukurikira kuri Star TV, indirimbo barayitobanze ntago umeze neza, cyangwa yabuze pouvoir cyangwa yabuze promo kugira nyene mu makarite atandukanye tugume tuyumviriza. Uno muti Big Fizz ariko gusora indirimbo twagumye tuva mu makarite atandukanye, Kiriku nivyakunze, ariko nivyakunze twarayumvise mu makarite atandukanye. Big Fizz twarayumvise, none ino ndirimbo remix ibuze iki kugira tuyumve mu makarite nk'izindi zasohotse? N'uburyohe ibuze cyane, bimeze gute? Mutubwira abakunzi ba Star TV, hari impamvu ngo mwarayigaye ndibaza cyangwa mutu ariko murayumviriza mu makarite atandukanye? Kwera ko jengerageje kuraba ibana harabatwitse, abandi je ntavuze, sinavuze ibyo batakoze cyangwa ibyo bakoze. Uko biri kose je nabivuze uko ndabibona. Indirimbo OG ni indirimbo imeze fresh, imeze bon, kiretse ko yabuze video nyene ya danger, ariko gusa uwakoze audio yari yabikoze fresh, wayiririmbye nawe yari yabikoze fresh. Ariko ino ndirimbo nayo ifise video imeze bien, amategeko ngaho. Inyuma indirimbo mu kurangira haratabugwa amategeko, bisigura yuko uwo mwigeme yatabuye amategeko. Uwo mwigeme yatabuye amategeko yavuze ati jewe amategeko ndayatabuye. Ibyo kuvuga ngo urumuri legend ngo ntuntereta, urumuri legend nturirimo mu musashe, why ndayatabuye amategeko. Uwo mwigeme turi kubona
yavuze ati jewe amategeko ndayatabuye. Ni indirimbo irimo abanyakayanza bangahe? LinoG, Big Face on the Floor, Pro, ikakijamwo n'umunyamuyinga bita Dramati. Hajya ngo Phil Bite ngo ni wahehe, bamwita Filiberi, acayita DJ Phil Bite. So indirimbo none uyibona gute? Indirimbo ntabwo iri kwirahabwa promo nk'izindi ndirimbo iyo zisohotse, kandi indirimbo zirimo ivyamamare. Reka rengaruke ku majambo amwe yavuzwe kuri ino ndirimbo. Ino ndirimbo benshi ko baravuga ati arabaririmbyi batigeze bayishira ku master, bayiposte ku ma page Facebook yabo. So uko biri kose nibaza ko umuntu aposta bishatse. Mbega hajya kuri page ya Dramati iyo ndirimbo yo biriko, page ya Big Face on the Floor iyo ndirimbo yo biriko, page ya DJ Phil Bite iyo ndirimbo yo biriko. Mugene mu biraba abakunzi ba Star TV. So nimba hari abantu bakoze iryo kosa ryo kudaposta iyo ndirimbo, reka je mvuge ko ari kosa cyangwa mvuge ko atari kosa. Umuntu guposta indirimbo y'umuntu bo n'uburenganzira bwiwe, kandi ikindi naco umuntu adaposta indirimbo yawe ntibisigura yuko indirimbo itagera aho yifuza ko, cyangwa aho Imana iba yifuza kugera cyane aho itegerezwa kugera. Indirimbo itarakwiza 100 by'ama views, ariko vuba ishobora gukwiza 100 by'ama views, kuko ku munsi umwe ku 50 yari se umuvuduko udasanzwe. Kuko murazi indirimbo z'abarundi kenshi zikiza cyangwa zigisohoka ziragira umuvuduko, ahandi zikagira ahantu zikistopa zonyene ugasanga ama views asubiye inyuma. So kuba batayipostinze rero ntibisigura yuko indirimbo atahigera. Areke kugimihari ngo Big Face ya postinze, Dramati ya postinze, indirimbo bikaze iragera aho igera. Ni ibintu muri bizamva ariko ari idoga ngo indirimbo ngo yarafuswe, ni yafuswe kuri YouTube, ahubwo bavuze ku radio ntizosura kuvuzwa. None rega si mu Burundi gusa banka ku indirimbo zivuzwa, no mu bindi bihugu bamahagaritse indirimbo, ariko kuri YouTube ntikibuza ko tuziraba canke mu bubare. None indirimbo ifuswe ku maradio, ano maradio mu Burundi ari kugufasha iki? Amaradio mu Burundi Jesse mbona ikintu azafasha abaririmbyi b'abarundi. Indirimbo rero ntihoje umuhari w'indirimbo ngo yafuswe ngo ku radio ngo bazosura kuyivuza. Oya ivyo ntago turiko turavyumvikana. Indirimbo ku radio itavugijwe kuri YouTube, mu makabare, mu makaraoke baraziririmba, zifise promo ahubwo idasanzwe. Aya ku radio mwumvira iradio ikintu iza ifashe muri rimvyi, ukaza mu muririmbyi akubwiye ngo ngiye ku radio, mufitanye ikigano kuri TV online ngo ngiye ku radio. Iradio ntago izirusha TV online kubera ko iradio zo mu Burundi zifise imipaka murabizi, kiretse zimwe turavuga nka Buja FM, turavuga nka Iteka FM, turavuga nka Zaire FM. Turafise radio zimwe nubwo ariko zifise uruhara ku muririmbyi, ariko atari zose, hari ingwiza murongo murabizi. So my name is Starboy the Sheep. Navuze ati reka ngira icyo nkoze kuri no ndirimbo. Nimba ari umukozi wa Star TV utararaba ino ndirimbo, genda urabe no song, ndagusaba na commentaire yawe. Amategeko barayatabuye. None mbura umukozi wa Star TV, ayo mategeko ari gutabugwa koko canke niko bibona ko muri je ndakwiye kubaho. Ariko Jesse ko nkwiye kubaho, ishashi nyene ndayirira mu mombo kugira nikingire. Bana je ndataha muri weekend kubera ko nta mafaranga mba nifitiye, kandi navangira ibibazo naho nobanda yafite, kubera ko ifise amafaranga ujya gukoresha ibintu byinshi bibi. Hari abataja gusenga kubera amafaranga, hari abatibuka biwabo kubera amafaranga, hari n'abatibuka iwabo kubera amafaranga. Ujya amafaranga buza byinshi. Ikindi yavuze ati nta muri je ndatereta. None ninde yo gukunda utamuterese? Rero aze yizane nyene azarizana misi yose utamwingiza ati rabuze nta ujya kamwe. None uriye byinshi nyene uravunika umugongo, akagongo kakaba nyene danger. Hamuzo w'umutama ukira umusore, uzanye umugore ukubita kamwe nyene, nona akavuga ati we nibiki jewe wankwiye muhira kugira unkora. Mbega murazi yuko hari abageni bataha akaza abwira mama we ngo rega wa mugabo ngo nagiye ko ntaca mariye ntaca nkorera. None aragusumira ugafungura ukajyama fresh, mugatujya kintu kubera kwise kamwe. Mugabo rero kubera ko wigize umujanja ukira umujene, wigira umurigende ngo ntavyo kujya kamwe, umaze kuzana umugore bikanka, umugore akaca yigira iwabo. So indirimbo tuje kwishigikira n'indirimbo Legend Remix bro. Phil Bite, reka umbe Phil Bite yabikoze neza cyane. Phil Bite yabikoze neza cyane. Okay.
DJ Phil Bite yabikoze neza cyane. Ni legend. Dramati wewe. Ndirimbo de komi Shinji Kagawa. Namubabwiye Shinji Kagawa. Hari uwundi muntu yarazi Shinji Kagawa. Impamvu LinoG avuga Shinji Kagawa namubabwiye rero. Unamsikia Dramati baby killer. Abikora fresh ni Dramati. Mwamumvise Dramati nice bituma nababwiye ko yameshe. Reka dusubire inyuma gato kuri Dramati. Nababwiye Dramati na Phil Bite barameshe. None umuntu ashoboye turavuga ko yashoboye. They call me Shinji Kagawa. Chendi region, they call me Shinji Kagawa. The only ginger for your sauce. Mwamwumvise Dramati. End of the summer, the CP men bomba. Azona bicha ni mama. Cut for the boom boom gal. Region with the weed smoke for the weekend. Region wa mapango ngikota. Kati wa munika kumuji ati. Yes, indirimbo imeze fresh, imeze neza cyane. Je muratacibari ko kiretse ko arababishoboye kuruta abandi n'abandi nyene uko tubazi atari ko twababonye mu ndirimbo. Bashizemo umwana shaya yakwambara ipasura. Uri muri legend ngaha anye nibaza kutara. Ucuvuga ati twe aba legend ntidukangwa nevyo. Reka renda kumvishere Phil Bite nawe. Niwe Phil Bite reke zigenda. Okay, face na Dramati. Hano mutipe yagitinze neza cyane. Okay, yes, my name is Starboard the Sheep. I like to support everybody. I'm Mr. Recorder, I'm Mr. Meat, I'm Mr. Kimararungu, I'm Mr. Ubeshi, I'm Mr. Lovitown, I'm Mr. Rifty, all the way from Burundi. Icho wifuza chose kiracha kuri Star TV. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. For that video navuze nibaza ko navuze amapare nibaza ko ariyo mpamvu navuze ibyo byose. Imana ibahize mu makobwa dukurikirana. Thank you so much. Imana ibahize cyane. Nawe uravuga iki kuri ino ndirimbo? Thank you.